Morning Burundi, Uburundi burakeye. Beyoncé Giselle Knowless niwashaka umwite umwamikazi w'umuziki canke umwite umwamikazi vyonyene birakwiye. Uyu mugore w'imyaka 43 umuririmvyikazi akomeye cane w'umunyamerika akaba afise amateka atagira uko angana, aho afatwa nk'umuririmvyi wa mbere akomeye cane, nk'umuririmvyi wa mbere afise ubushobozi burenze avuga rikijana mw'isi. Hari abashinze amashengero kubera Beyoncé, hari abihanye kubera Beyoncé, hari abagiye mu muziki kubera Beyoncé, hari abahevye ibikorwa bibi bari barimwo kubera Beyoncé. Uyu yagize uruhara rudasanzwe mu guteza imbere agateka k'abirabure no guteza imbere agaciro k'abagore muri Amerika no mw'isi yose. Ubushobozi bwiwe burengeye Amerika gusa, ariko mw'isi yose uyu mugore aravuga rikijana kuko afise ibikombe vyinshi yagiye arahabwa atogwa nk'umuririmvyikazi wa mbere akomeye ku isi. Akaba ari mu baririmvyikazi ba mbere bafise indirimbo nyinshi, kandi akaba ari umwe mu baririmvyikazi bagize uruhara mu kurondera agaciro k'abanyafrika, agaciro k'abirabure n'agaciro k'abagore muri rusangi. Muri kaminuza ikomeye cyane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza ya Yale University yashizeho icigwa yitiriye Beyoncé yanditse amateka. Beyoncé Make History. Beyoncé yanditse amateka ni icigwa kigiye gutangura kwigishwa mu mwaka w'2024 muri kaminuza ya Yale muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwigisha azokwigisha ico cigwa yitwa Daphne Brooke. Avuga yuko basanze Beyoncé yagize uruhara rudasanzwe mu guteza imbere agateka k'abirabure no mu guharanira indangagaciro, mu guharanira agaciro k'abagore muri rusange. Bamufata nk'icitegererezo, bamufata nk'umugore afise ubushobozi bwo guhindura ivyiyumviro vya benshi mw'isi. Muri ico cigwa Daphne Brooke azokwigisha ico cigwa akamenyesha yuko bazogenda bararabira hamwe ivyakozwe n'uyu mugore kuva mu 2013 asohora urukurikirane rw'indirimbo rwiwe rwa mbere kugeza no mu 2024 asohora urukurikirane yise Cowboy Carter, urukurikirane yari yageneye umugabo wiwe Jay-Z ari we wo mu muryango wa Carter. Beyoncé bazokwiga ku bikombe yagiye atwara, bige ku ndirimbo uruhara vyagize mu guhindura ivyiyumviro vya benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mw'isi, ndetse bagende barabira hamwe ingene indirimbo ziwe zihuye n'ivyiyumviro vy'abahinga, abafilozofe n'abandi bahinga bagiye bandikwa mu mateka, mu vyo bagiye bavuga n'ingene yagiye bimwe bimwe agira uruhara mu kugira ngo abishitse canke abihakane. Beyoncé si umuntu asanzwe kuko atari ubwa mbere uyu avuzwe mu makaminuza, kuko no mu gihugu ca Belgique hariho kaminuza yigeze kuba itanga icigwa kivuga kuri uyu mugore. Muri Amerika rero si uwa mbere, kandi si uwa kabiri bagiye kuja biga muri kaminuza. Si wa mbere kuko abandi nka Lady Gaga, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio akina amafilime ndetse n'abandi bamaze kuja bigwa muri kaminuza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikigaba ari igihugu gisanzwe ari igihugu gikomeye, gisanzwe ari igihugu gishira imbere abaririmbyi baho, abakinyi ba sinema baho, abantu bagiye bandika amateka bakamenyekana cyane kugira ngo bagire uruhara runini mu guhindura isi no mu guhindura ivyiyumviro vy'abanyamerika. Uyu Beyoncé rero akaba azwi cyane mu ma-album atandukanye yagiye asohora, bakaba ari vyo barabiye ku kugira ngo bamutore nk'uko bishikirizwa n'umwigisha agiye kwigisha ico cigwa citiriwe Beyoncé yaranditse amateka ariwe Daphne Brooke, aho avuga yuko baravye ingene albumu ziwe zagiye zirahindura benshi kandi zagiye ziragira amateka. Akavuga yuko uyu ari umuririmvyikazi w'akarorero, baravye ingene yasohoye indirimbo akazijanisha n'ivyari bihanze abantu, maze zikagira uruhara mu kugira ngo ibintu bihinduke. Beyoncé rero azokwigwa
yongere yigwe, ivyo yakoze vyigwe, ivyo yaronse vyigwe. Uyu mugore asanzwe ari umwe mu batunzi ba mbere ku isi, akaba akomeje kuba ikirangirire, akaba akomeje kuba ikimenya bose kubera umuziki wiwe. Beyonce mu bindi bamushimiye baravuga yuko bamushimiye yuko bitagarukiye mu muziki gusa, kuko Beyonce asanzwe ari umwe mu banyamigambi barondeye amafaranga kandi bakayabona, yageze kure aho ari harugwa mu batunzi ba mbere ku isi mu banyamuziki n'abakina amasinema. Beyonce rero akaba agiye kuja yigwa. Mbega namwe mubona ivyo bikwiye? Mu gihugu iwacu mubona ari bande dukwiye kuja twigira ko dufatireko akarorero nk'uko babikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?